Muhozi Kayini Rugaba ati ndashaka Bobi Wine ari muzima canke yapfuye. Uyu mukuru w'igisirikare ca Uganda akaba n'umuhungu wa President Museveni ntashobora gutekana mu gihe Bobi Wine akiri muzima. Inyuma yo kumurondeza uruhinde bakamubura, umugore wiwe ari mu bitaro inyuma yo gutegwa muhiriwe n'abasirikare yavuze ko bashobora kuba barungitswe na General Muhozi. Bobi Wine aho inyegeje ati izo ni intege nke zabo, vuba ndagaruka dukomeze urugamba rwo kwikura kiyo ntwaro y'agacinyizo. Byagenze gute ngo uyu mugabo Bobi Wine abe kibazo ku butegetsi bwa Museveni ugushika naho bipfuza kumwica babanje kumukata ibihimba vyirondoka? Reka dusubire inyuma gatoya kwigenekerezo rya 15/0 umwaka w'ibihumbi 2026. Uyu munsi habaye amatora yahiganisha umutama w'imyaka 81 Yoweri Kaguta Museveni hamwe n'umujene w'imyaka 44 Robert Chagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine. Ibice birenga 80% vy'abanya Uganda bakuza ata wundi mu president bazi. Kuri bo aya ntiyari amatora gusa, ahubwo yari revolution y'ugwaruka, revolution yo kubona impinduka muri iki gihugu gitwaza igikenye mu kuhisha inyuma ya demokrasi. Aya matora yaranzwe n'ihagarikwa ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni na cane cane abanywanyi b'umugango wa Bobi Wine, aho urwego rukuru rwaho ni rujejwe agateka kazina muntu rwatangaje ko abagira ku 550 bahagaritswe muri uyu mwaka twaraye turangije, nayo abagira ku 300 bakaba bahagaritswe mu kiringo c'imyiyamamazo. Bamwe barishwe, abamenyesha makuru barakubitwa, imyiyamamazo ihinduka intambara gushikaho Bobi Wine asigara yambarije antibare imukingira amasasu n'inkofero ya gisirikare zimwe bambara mu ntambara zikomeye. Ku munsi w'amatora rero ikinyamakuru Reuters cyatangaje ko bagera ku 200 by'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahagaritswe, 30 baricwa, maze Bobi Wine araronderwa kugira agire wa 31. None ni gute Bobi Wine yahindutse ikibazo gikomeye ku butegetsi n'umuryango bya Yoweri Kaguta Museveni? Ibi byose kugira tubitahure reka ngusubize mu kwezi kwa mbere igenekerezo rya 2026 umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 986. Uyo munsi Yoweri Museveni yafashe ubutegetsi ibyabanjijwe n'intambara yari ikaze, aho muhari National Resistance Army urwanya ubutegetsi bwa Tito Okello. Iki gihe Museveni yari afite imyaka 41. Amaze kugira ku butegetsi rero yiyemeje kugarukana amahoro, iterambere n'intwari bereye ishingiye kuri demokrasi, bitandukanye n'intwaro z'igikenye z'abategetsi bari bamubanjirije nka Idi Amin na Milton Obote. Ku butegetsi bwiye mu misi ya mbere yateje imbere inganda, utugwi twateza umutekano muke muri Uganda yaradutujije turazima. Yateje imbere igihugu, yubaka inganda, yubaka amabarabara, ibihugu by'uburengero biramushimagiza ndetse bimutanga k'akarorero modeli ibindi bihugu vya Afrika vyategereza gukurikiza. Museveni yubatse igisirikare ku buryo bw'uko banafasha no kugarukana amahoro mu bindi bihugu byari biyakenye nka Somalia, Sudani y'Epfo na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 Uganda yahinduye ibwizwa shingiro maze hakugwaho ibiringo kanaka umukuru w'igihugu atashobora kurenza. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 hakuweho itegeko ryavuga ko president adashobora kuyitoza mu gihe harenze imyaka 75. Ico gihe Museveni yari afite imyaka 76. Kugira akomeze kuyobora Uganda hahinduwe rino tegeko maze abayemerewe kuyongeza ikindi kiringo. Ibi byateje intambara mu nama nshinga amateka, aho batangiye kugwana bafatana mu mashati, abajeje umutekano baza gutabara. Isasa ry'inama y'uwo munsi rirahagarikwa, ariko itegeko ribandanye kuri kwami.
amategeko yose rero yashobora kubangamira Museveni yose yaravanyweho hashigwa yamworohereza ngaho inzego zose z'igihugu zategeza gukorera ku itegeko rya Museveni guhera ku gisirikare ubutungane umugwi w'igihugu jeje gutegura amatora bose bategeza gukorera mu nyungu za Museveni n'umugambwe wiwe. Perezida Museveni niyumva umuntu amubwira ngo hereza abandi uve ku butegetsi uwabishura ati mwe nihehe mwabonye umuntu atera itongo ry'ibitoke hanyuma hagera gusarura ngo mvamwo hazi uyundi. Ibice birenga 80% by'abanyayuganda no gwaruka benshi n'abashomeri bafise ishavu ryuko babona ibiturire vyiraye mu ndongozi abategetsi bakomeza gutunga mu gihe bano bajena tabuzi bafise. Abasesanguzi benshi babona ko umutegetsi iyo amaze kumara ku butegetsi imyaka 40 amatora nta kintu abakimaze kubera ko muri ico gihe ubutegetsi ntibuba bukiva mu matora ahubwo buronka ufise inguvu ashoboye gukandamiza abandi akabacecekesha nabo bagatekereza bakamwumvira. Nubwo Museveni ashaje nta cizere ko nanamara kuva ku butegetsi hazogira igihindutse ndetse benshi banatinya kuzobona amahano batigeze babona ku butegetsi bwa Museveni kubera ko hampande ya Museveni hari uyundi mugabo akaba n'umwana wiwe General Muhoozi Kainerugaba. Uyu numwe twatangurana tubabwira ko ashaka Bobi Wine ari muzima canke yapfuye. Uyu mugabo yigeze gutangaza ko niyagira Imana akamufata azomukata ibihimba vyirondoka. Benshi bibaza ko ashobora kuba afise ikibazo cyo mu mutwe, abandi bati arakomeye ahubwo yabonejwe n'ubutegetsi bwase ahabona ko ari we mwami mu gihugu cyose. Benshi babona ko Museveni agwanya Bobi Wine atari gushaka kuguma ku butegetsi gusa ahubwo guha igihugu umwana wiwe General Muhoozi. Ariko Bobi Wine abona ko igihugu atari tongo ry'umuntu kanaka, igihugu ni cyatwese ni hatunganywa amatora aciye mu muco abanyayuganda bihitiremwo ati kandi twese ico bazohitamo turakizi. Uyu mugabo ntiyakuriye mu muryango w'abanyepolitike nka Muhoozi ahubwo yakuriye mu muryango Kenye mu dukaritsi turi nyuma y'igisagara ca Kampala. Yakuza no muririmbyi akaririmba indirimbo zivugira abakene ugwaruka rutagira akazi n'akarenganyo kabera muri Uganda. Vyaratevye abona ko umuziki ushobora guhindura conscience y'abanyayuganda ariko udashobora guhindura amategeko. Yagiye rero muri politike afata inzira yari igoye yo guhangana n'igihanganye Museveni gushika naho no munsi ariko ahigwa bukware ngo yicwe abanje gukatwa ibihimba vyirondoka. Iki nico kiguzi cyukuriha iyo ufashe risk yo guhangana n'abagize ibihugu turima twabo ngahi wacu muri Afrika umugabano utunze ariko bakeneshejwe n'abategetsi bamunzwe n'ibiturire. Muri ibi bihugu nawe ushobora guhiganwa n'aba bategetsi amatora araba ariko abanyagihugu sibo bahitamo. Ugwaruka henshi birashika rugahaguruka. Mwarumvise Gen Z muri Kenya, Tanzania, Cameroon n'ahandi ariko benshi basiga ubuzima abandi bagapfungwa impinduka bifuza zitagezweho. Benshi bavuga ko baba bariko bagwanira ubwigenge bwabo, bifuza kuba ku mugabano udasuzuguritse nk'uko bimeze no munsi. Bifuza kugira uburenganzira bwo kwiga mu mashuri meza kandi bakaronka ubumenyi bugezweho. Bifuza Afrika iteye imbere idatungisha abategetsi ahubwo itungisha abanyagihugu bose. Ariko nubwo ari urugamba rutoroshe kenshi hatsinda ufise inkona za gazi na crimogene. Hari abadacika intege harimo na Bobi Wine n'abandi bakomeza kugwanya aba bapfukamye mu nda Afrika. Nelson Mandela yaravuze ati intwari ntigera icika intege nubwo ibiri mu bihe bigoye. Le chemin de la liberté n'est pas toujours facile. Kuhaje kwizi intwari zose harimo na Bobi Wine, kuba freedom fighters bose kuva Kampala guca Kinshasa, Bangi, Abidjan, Afrika yose twifuza iterambere. Twifuza Afrika aho uzoba ari umugabano ufise ijambo imbere y'andi mahanga maze bareke kutwita umwanda kandi twicaye ku nzahabu akaba ari nazo zabatungishije.